ubuzima n'urugamba kandi umwansi duhangaye nitwe bw'inyene. Jewe ibi nta nico bimbwiye kuko byantumye meza formation ya mbere igoye kandi cyane kwisi yose. Ariko iyi formation nayimaze namenaguritse. Aho benshi bahagarikira jewe niho ntangurira. Mwari muzi ko ufise ivyumviro nk'ibi kandi ukagerageza kubikurikiza nta na kimwe kiguhagarika. Jewe nibyo byangize umuntu akomeye cyane. Umubiri wanje urakomera. Mu mezi 3 yakurikiye imvure natewe no kwiruka yari yakize kandi nagoma ndayirukirako. Nirutse ibirometero 1200 mu mwaka w'ibihumbi 2017 kandi sinongeye kugira imvune kuva ico gihe. Ariko sindiko ndababwira ko ari byo bikwiye gukorwa. Ndiko ndagerageza kuvuga ko iyo umubiri n'umutima bikorera ku murongo umwe kandi ntiwihe ubundi buhungiro. Ubuhungiro nari mfise muri ico gihe kwari urupfu. Nashaka kuba mu heavy style. Nkashaka ngapfa ndiko ndagerageza. Nta kindi byari ivyo. Ico gihe umubiri wanje nawe waravuze ati sawa twavyumvise boss tuzobikorerako. Mu rugendo rwo kwiruka ibirometero 260 nakoze niho natanguye gutahurako hakurya y'uburibwe, hakurya y'ububabare hari ubundi buzima abantu benshi batazi. Sindiko ndababwira ngo mujeho mwiyice, oya ndiko ndababwira ukora ibyo nanje nakoze. Nari mu kibanza aho ubuzima bwantegeka. Nari mfise amahitamo yo kuba igihungu kivyibushe kibishe kuraba cyanye nkaba uyu muri ko murabona imbere zanyu. Nari mfise amahitamo ariko nahise nk'iyi nzira igoye. Ariko hari ikintu natahuye igihe nagira imvune. Narabonye ubundi buzima bushasha. Narabonye yindi nzira ituma intambwe yose ishoboka. Intambwe niyo waregezeho mu buzima bwawe ushobora gusubira hasi ugasubira A0. Icyo nshaka kubabwira nuko gusubira hasi, gusubira A0, intambamyi, uburuhe, amagorwa nibyo bituma ukura ukaba umuntu akomeye. Rero ntuzutinye gusubira hasi. Ntuzutinye gusubira A0. Kuko aya magorwa, izi ntambamyi, ubu buribwe uzocamwo nibwo buzotuma ukura ukaba uwundi muntu. Mu gihe waciye mu mibabaro myinshi niho ubona ko kenshi uburibwe wagize ataco bwakugize. Kubera iki? Jewe murazi nakuze frigo yama yuzuye. Navuga ndashonje reka nirire. Rero naba muri zone de confort mu mutekano ntangere. Rero kugira ukure utegereza kuva muri yo zone de confort. Utegereza kuva muri yo situation urimo ukumva byose bimeze neza. Abavyeyi barakorondoreye byose birahari. Uricaye ngaho no kujya gusa nta kindi. Gerageza usohoke muri yo zone de confort. Sohoka gatoya uje mu yindi situation y'uburibwe, situation y'umubabaro. Sindiko ndababwira mugumeyo, ariko birakenewe gucayo niba ushaka gushikira ubundi buzima, niba ushaka gushira ubuzima bwawe ku yindi ntambwe, ku yindi nivo. Buri munsi wose w'ubuzima bwanje jewe nsubira muri ubwo buribwe. Sinshaka kuguma muri zone de confort. Sinshaka kuguma mu munyenga kuko bugusubiza hasi, bugusubiza inyuma.